Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabaramukije mwese abatwumviriza nga kuri ndomonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho amakuru karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa gatandatu igenekerezo ry'umunani ntwarana 2025 ndabaramukije ndanabahaye mwiriwe mwese bivanye naho muherereye mwese dore ngiye nkuru tugiye gukora ko mu kiganiro cyacu cyuno mwanya. Urongoye igisirikare c'u Burundi cange umugambi kuri igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo amakuru amuturuka ko aravuga yuko yamaze gutanga itegeko rivuga yuko rero ingabo z'u Burundi cyane iziri ku mipaka imwe n'imwe irahuza igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse no Burundi ndetse iranahuza igihugu cibanyi c'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo basabwa kuba maso ndetse bagakomeza n'ubundi kwigengesera mu gihe avuga yuko ibigendanye n'umutekano biko bishobora kuzamba isariye yose. Biravugwa yuko rero n'ubundi ibitero bimwe na bimwe byari basiye umwari M23 haba mu misi iheze byaragirijwe ingabo z'u Burundi ziri mu gisagara ca Uvira nubwo umuvugizi w'igisoda c'u Burundi canke umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza ndetse n'abandi bamwe nyine barafashe ingingo yo kwiyamiriza ibyo ngibyo bagirizwa ariko kandi n'igitero gerutse kongera kwibasira ibice byaragiye bigenzurwa n'umuhari M23 bikaba bivuga yuko byoba byarakozwe n'ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi ziramaze igihe zibarizwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bigaragara ariko kandi amakuru avuga yuko umuhari M23 ushobora kuba wazifatira ibindi byemezo bikomeye cyane nk'ibyo n'ubundi bazifatiye muri Ngungu nkuko bigaragara. Uyu musirikare ari umusirikare uremeye cyane ndetse amaze imyaka yarugwa muri 13 inarenga arongoye icyo gisirikare arakomeje kugaragaza neza yuko n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo umutekano bashe kuba woboneka mu Burundi hategerezwa kuba hogaragara ibikorwa nk'ibyo ngibyo bigendanye no gucungera umutekano. General Prime Niyongabo arakomeje gusaba ibyo ngibyo mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze igihe n'ubundi ziriko zirapfira mu buseruko bwa Kongo kumvo z'ingwano n'ubundi hagati y'amasezerano yarashyizwe umukono rero hagati ya Felix Tshisekedi ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Variso Ndayishimiye. Amasezerano yabaye mu mwaka wa 2023 bivuga ko rero Variso Ndayishimiye iba yararonsemo rero amahera menshi cyane bigatuma iyo ngwano asa no yigiriye yiwe nyine akemeza guca ararungika abasoda benshi. Urongoye igipolisi yaraye ahatswe kugandagura umunyagihugu ndetse mu kumuhuragura amahiri nkuko bigaragara. Umunyagihugu yaraye ahatswe n'ubundi kugandagurwa yitwa Ndikuriyo n'ubundi w'imyaka yarwa muri 27 arava ku mutumba wa Cihonda muri komine Gashikanwa ni mu kazi ka misi yose arasanzwe yunguruza abantu ku ipikipiki canga se akaba ari motari. Turarega ko mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya aho bivugwa yuko nyine muri kino gihe hegerejwe amatora mu Burundi hama hibonekeza ibikorwa bimwe na bimwe bigendanye no kwibasira abanyagihugu ndetse no gukomeza kubagirira nabi haba mu kubanyuruza ndetse n'ibindi bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Amakuru avuga yuko kandi ingabo zo muri SADC n'ubundi ndetse n'ibihugu bibazwa muri SADC berutse kugira inama iremere cyane yarabaye hifashishwa ubuhinga bwa none yararongowe na Madamu Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania yaremeje neza yuko n'ubundi izo ngabo zabo zigomba gukomeza gufasha ndetse no kwifatikanya n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turagaruka n'ibyashikiye canga se n'ibyemejwe n'ingabo za Afrika y'Epfo SADF bigendanye n'ingabo zabo zibarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza kumererwa neza kuri mwebwe mwese mubana natwe. Kaze kuri mwebwe mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuba twumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini kuba twumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanye kumviriza ibiganiro byacu muherereye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canke ku mugwa mukuru w'ubudandaji. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muherereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike abatwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye
batandukanye cane cane abari Mwaro, abari Kayanza, abari Bururi ndetse n'ahandi mwese ndabaramukije ndabahaye iyambo cane ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muri muziyani makayitsi ndetse n'ama province amwe namwe ari mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, abari mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye na cane cane abatwumviriza baherereye ijya nino mu isi, abari mu gihugu cy'ubanyi ca Kenya, Tanzania, Uganda, muri Congo ndetse n'ahandi, abari mu rengero bwa Afrika, umunuko bwa Afrika ndetse na Afrika hagati ndabaramukije, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese twizere yuko mumeze neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese niba rugambishye nga kuri no muresha kure pyo ndakwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse ufungure no hagati hirya gato yakunzogera pyo ndeko kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Murashobora kubana natwe n'ubundi muratanga ibyumviro byanyu muri commentaire canke mu mwanya w'ibitekerezo. Ikaze kuri mwebwe mwese. Umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo biravugwa yuko yamaze gutanga itegeko ku gisoda c'u Burundi ndetse akaba yagisabye kwa makiteguye ndetse bikavuga yuko cyongerewe ibigwanisho birimo inkoho ziremere cyane, iyi nkoho zifite ubushobozi bwo kubika amasase menshi cyane ndetse zitaremereye cyane, bikaba bivuga yuko ari zimwe rero muzo u Burundi buherutse kwakira ziravuye mu gihugu c'Ubushinwa ndetse no mu gihugu c'Uburusiya nkuko byoma bigaragara. Dufatiye nk'ukarorero igihugu cy'Ubushinwa kiramaze kugirana imigenderanire myiza n'igihugu c'u Burundi kugira naho rero Ubushinwa bworashoye amahera menshi cyane mu bigendanye no gusanura ikibuga k'indege kimwe rudende kibarizwa mu Burundi cya Bujumbura cyaritiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru avuga yuko rero Ubushinwa bwarabikoze mu rwego rwo kugira ngo bubashe kuba bworonka ku butari bumwe na bumwe bwarabonetse nga mu Burundi kuko bigaragara. Nubwo rero Variso Ndayishimiye ari bizinzike baravuga yuko rero amasosiyete ndetse n'amakompanyi amwe namwe asa arimba ubwo butare n'ubundi ayobowe n'amasosiyete amwe namwe araturuka nga mu gihugu c'Ubushinwa kirongoye na Xi Jinping. Bivuga ko rero Uburundi ntacyo bwo kwimwa n'Ubushinwa mu gihe n'ubundi hamaze kugenda haribonekeza ibigendanye n'ubutare nk'uko bigaragara. General Prime Niyongabo yarasabye igisoda c'u Burundi gukora ibishoboka byose bagacungera imipaka cane irahuza Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda na cane bagakora uruzitiro kubigendanye n'imipaka irahuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'abanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. General Prime Niyongabo arahejeje gutanga ano mabwiriza mwibanga riremere cane mu nyuma y'iko n'ubundi hama hagaragara ibibazo bigendanye n'umutekano muke cane ndetse gushika uno mwanya abanyagihugu bakaba bavuga yuko bama bafise ubwoba igihe icyo ari cyo cyose, dore ko bavuga yuko nyine ibintu bishobora kuba byokomera. Ni mu gihe umuhari M23 batekereza yuko ushobora kuza kwihorera ku Burundi ndetse no ku ngabo z'u Burundi zirere mu gisagara ca Uvira kiri hafi n'urubibe rw'u Burundi, ibintu bikaba byoca birakomera canga se birafata indi ntera. Burazi ingene mu minsi iheze harabaye meeting cange inama iremere cane yarimo abayobozi bakomeye cane ba M23 mu gisagara ca Bukavu nyene hagaca haraturikira amabombe. Umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka n'abandi bategetsi bamwe na bamwe baragirije ingabo z'u Burundi bavuga yuko u Burundi bw'abari bwo rero biri inyuma icyo gitero nabujya nyene ingabo z'u Burundi zibarizwa muri Kivu y'Amagepfo ku bwinshi, binavuga ko ariko hararungikwayo izindi nyinshi. Icakora umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gasupari Baratuza yari yamirije ibyo ngibyo biriko biravugwa ku gisoda c'u Burundi, avuga yuko babajwe n'ibyabaye dore ko ibyo bitero byarahitanye abashika muri 13 abandi barakomereka. Icyo gihe baravuze yuko nyine arakamaramaza ndetse u Burundi butokora iryo bara ndetse ingabo z'u Burundi zitabarizwa muri ivyo bice. Ubusanzwe haramenyerewe yuko rero ingabo z'u Burundi zarahunze umari M23 ariko ku mategeko y'igisirikare c'u Burundi cyangwa y'indongo
n'indongozi nkuru zarategetswe igisirikare cyarategetswe kuguma mu gisagara ca Uvira ndetse n'abasoda n'abapolisi bari barahungiye mu Burundi bo muri Kongo barongeye barasubizwa muri icyo gisagara kugira ngo bakora defense bakomeze n'amapozisiyo yabo mu rwego rwo kugira ngo babuze umuhari M23 kwigarurira icyo gisagara dore ko General Neva mu makuru dufise avuga yuko nyene mu gihe icyo gisagara cyaba kimaze gufatwa ibintu byoba birangiye ku ruhande rw'u Burundi nkuko byoma bigaragara abarundi cyane kuri General Neva barakeka yuko nyene hoba harimo ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bigendanye no kuba leta y'u Burundi ishobora kuzohura n'akaga karemere cyane mu gihe iyo baragize umuhati ndetse yarashyize imbaraga ziyemere cyane mu bikorwa bigendanye nyine no kwibasira umuhari M23 ndetse no kurungika ingabo muri Kongo zo guhangana n'uyu muhari M23 nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kandi ku munsi mwijoro ryakeye ku munsi w'ejo nyine nabwo amakuru avuga yuko hoba harabaye ibindi bitero binemeye cyane ariko ntihatangajwe igitigiri cyabo rero byo byarahitanye cyangwa babyokomerekeje nabyo biravugwa yuko byoba ari ingabo z'u Burundi nkuko bigaragara. Ibi byose leta y'u Burundi iravuga yuko rero nyine bishobora kuba byokurura umujinya w'ama M23 bagaca barafata ingingo yo kuza kwibasira igihugu cy'u Burundi cyangwa se kugaba ibitero inshuro nyinshi haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zaragerageje gukora defense zikabuza umuhari M23 byaraje gutuma n'ubundi uyu muhari wa M23 n'ubundi ushobora kongera kugaruka witeguye neza ku buryo urahitanaga abasirikare b'abarundi benshi abandi bagaca barakomereka. Nubwo leta y'u Burundi icira bigira ibanga amakuru avuga yuko Burundi bwa bwarapfushije ibitigiri by'abasoda benshi abandi bagaca barakomereka ku buryo rero byogeze no ku rugero nyine amakamyo akajya arambuka nyine akabazana mwijoro nkuko byoma biravugwa. Ndetse amakuru avuga yuko mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge hari haruzuriranye inkomere nyinshi z'abasoda b'abarundi baragiye barakomerekera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburundi burasanzwe burafise imigenderanire itari myiza n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda inshuro nyinshi bwaragiye bwagiriza igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda yuko nyine icyo gihugu coba kiriko kirafise imigambi yo gutera Burundi nubwo icyo gihugu kitigeze kirabigaragaza usibye kugaragaza neza yuko rero cyavugaga yuko uwari we wese uzogerageza cange uzagaragara nyine ariko arashaka kwibasira cyangwa se kugerageza guhungabanya cyangwa gusubiza muri kahise icyo gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda azoca arahura n'ibara remere cyane cyangwa agahura nyine n'ibyo atigeze abona. Uburundi buvuga yuko nyine aho hari imigambi yo gutera icyo gihugu nabo rero bakaba bavuga yuko biteguriye guhangana n'umwanzi. Ariko kuri no nshuro amakuru avuga yuko General Prime Niyongabo yamaze gusaba yuko nyine imipaka imwe n'imwe cyane irahuza Uburundi n'igihugu cy'abanyi ca Kongo igomba gukomezwa. Ndetse amakuru nyine dufise abasirikare bamwe na bamwe nyine basanzwe barahawe imyimenyerezo ibemera gukoresha izo mpoho ziremereye cyane nyine bakaba bazihawe. Hari n'amakuru avuga yuko rero mu bice bimwe na bimwe ku mipaka y'u Burundi ndetse na Kongo ho harashyizwe za mbunda nini cyane, imbunda zifise ubuhinga bwa none zishobora kurasa mu ntera ndende mu rwego rwo kugira ngo zizabashe kuba zo kwifashishwa mu guhangana n'umuhari M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa na cane ibyama biratangazwa mu nama iherutse kuba hifashijwe ubuhinga bwa none. Ni inama yarabaye nyine cane inama yaragaragayemo n'ubundi abasoda bamwe na bamwe. Inama yaragaragaje yuko n'ubundi gisoda cyo muri SADC gigomba kuguma ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe ibihugu birimo nka Malawi ndetse na Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo byarafashe ingingo yo kugumisha abasoda babyo n'ubundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ubundi ibyo bemeje birimo yuko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze bakigikire umuhari kugira ngo bakomeze bakigikire leta ya Kongo mu guhangana n'umuhari M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagera ko mbere y'iyi nkuru ikomeje kugenda iravugwa nga muri kino gihugu cyacu Burundi
mu ntara ya Ngozi urongoye igipolisi yarahatswe n'ubundi kugandagura umunyagihugu ndetse mu kumuhuragura amahiri. Uwo munyagihugu yaraye ahatswe rero kugandagurwa yitwa Ndikuriyo nk'uko bigaragara imyaka yarugwa muri 27 arava ku mutumba Cihonda muri komine Gashikanwa ni mu kazi kamisi yose arasanzwe yunguruza abantu kw'ipikipiki canke motari. Ku munsi w'ejo haheze hari kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatatu canke ntwarante 2025 inyuma y'umutanga umumotari yariko rero agendesha ipikipiki ageze ku mutumba wa Rusuguti muri iyo komine nyine niho yasanga aho rero urongoye igipolisi muri Regio Nord yitwa General Brigade Lamberti Abonimana yarahagaritse imodoka yiwe nyine uwo motari yaraciye arengana iyo modoka nyine arabandanya niho rero yaca ahagarikwa n'uwarongoye igipolisi atangura kumukubita bikomeye cyane aramuhora yuko atari kurengana iyo modoka yiwe nyine nkuko byoma bigaragara. Generali Brigadier Lambert Habonimana yarakubise uwo munyagihugu nyine Ndikuriyo gushika aho rero nyine atangura kuvirirana amaraso nyine mu mazuru aca agirwa ko rero atakaza ubwenge yinjira muri koma. Mu nyuma uwo mumotari nyine yaciye anyarukanwa kwa muganga ku bitaro bikuriro by'iyo ntara Hopital Ngozi aho nyine ariko aravurirwa ari ikiruruma nkuko bigaragara. Abanyagihugu barangwa rero n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara n'agashavu kenshi kubona uwo arongoye n'ubundi igipolisi muri Regio Nord yarayahatswe kugandagura umunyagihugu ariko agaca akaba rero akamizwe n'ingoma bagasaba ko rero yobazwa kuri iryo bara yaraye akoze agatako nyine akavuza uwo munyagihugu nkuko bigaragara. Amakuru adushikira muri uno mwanya nuko mu Burundi mu gihe hama hariko harimirizwa amatora yimirijwe mu Burundi ibibazo bigendanye n'ubundi no kunyuruza abantu ndetse kubafungira ubusa ndetse no kubaburiza gufa cane abadasanzwe barabarizwa mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi by'amabibonekeza. Amakuru avuga yuko rero uyu ngo yarasanzwe ari umunywanyi wa CNL ayoboka umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Hari bamwe bavuga yuko nyine ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe muri kino gihe aho abantu basabwa nyine gutegereza gukomeza n'ubundi kubana neza na kino gihe. Bakavuga yuko rero umuntu akwiriye kuba yo kwitwararika mu bigendanye no kuba rero yomenyekanisha n'ubundi umugambwe wiwe canga se aho abereye umunywanyi w'umugambwe. Ibi byose biriko biragaragara mu gihe mu Burundi bariko baritegurira amatora. Abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SADC barongeye guterana baraganira ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bizeza igihugu cirongoye na Tshisekedi gukomeza kwifatikanya nacyo. Ni inama yarabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none nyine ikaba yarabaye nyine ikwigenekerezo rya gatandatu ntwarane 2025 irayoborwa na President Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania nkuko byavuzwe n'inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa SADC bagize urwego TROIC rw'uyu muryango rushinzwe rero politike za gisirikare n'umutekano. Muri iyo nama kandi barafatiyemo ibyemezo ibyo bavuze ko rero nyine bizagaragarizwa inteko rusange idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma by'uyu muryango wa SADC izoterana mu gihe bavuze ko rero kizaba vuba cane. Ubwo President Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania yafunguraga inama yaravuze ko akarere ka SADC kiyemeje gukomeza gufasha Kongo ndetse no kwifatikanya n'iki gihugu n'abanyagihugu bacyo cyangwa n'abaturage bacyo nyine mu kubafata mu mugongo ndetse n'umurongo w'ubumwe n'imikoranire. Ubundi kandi iyi nama yarahanganishije n'ubundi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'Afrika
y'Epfo, iya Malawi cimwe na Tanzania zirapfushije. Bamwe rero mu basirikare baherutse kugwa mu mirongo y'imbere ku rugamba baragiye gufashamo FARDC kugwanya M23. Perezida Tshisekedi wa RDC, Perezida Lazarus Chakwera arongoye igihugu ca Malawi, Perezida Madamu Samia Suluhu Hassan arongoye Tanzania, wa Zambia, wa Afrika y'Epfo nibo rero babashije kwitaba iyi nama. Amakuru avuga yuko Perezida Tshisekedi akomeje gukubita iyo nino mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yaraba ingene yoronka nyine abantu bashobora kuba bamufasha mu gukomeza guhangana raciye cyane no muri M23, ariko amakuru akavuga yuko akomeje n'umugambi wo kugerageza nyine kurabira hamwe ingene igihugu cy'uranyi cy'u Rwanda yokomeza kugera bika, ndetse n'ubundi nuko cyofatigwa ibihano. Kugeza ubu igihugu cy'uranyi cy'u Rwanda akongera komeza kugishinza yuko rero kigira uruhare mu bitero byibasira Kongo no kwifatikanya n'umubare M23, mu gihe iki gihugu cy'uranyi cy'u Rwanda kirongoye na Perezida Paul Kagame nyine kivuga yuko atawugihurira n'ibibazo bya Kongo, ahubwo kikagaragaza ko cyoshyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse kikanashinza Kongo gukomeza kwifatikanya n'imari imwe n'imwe irimo nka FDR yagize uruhara mwihonyabwoko ryarabaye ryaribasiye abatutsi mu mwaka w'1994. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu kanya.